Mufatiye ku kiganiro rero twashikirije ku bijanye niba muri Arabia Saudite mwavuze ko mwifuza ko tuganira. Igome Amakuru yanyu ni meza. nitwa bande, mugomba tuganire iki? Jewe nitwa Ndayishimiye Huseni. Mhm. Nashatse tuganire ku bijanye n'abo badamu canke abigeme bagenda mu ivyo bihugu vy'Abarabu. Hussein usanzwe uri he wewe? Uri mu Burundi? Je ndi mu Burundi, Mm. Kayanza. Okay. Ego. Mwifuza tuganire iki none? Karibu. Jewe ivyo bintu vyo kuja mu bigeme Uvu, nabonye ko nibwo aho kimwe usanga biteye amakenga. oya sinavyumvise guhera ngo kuri jewe ibindi sinavyumvise. Jewe ndi umugabo yubatse. Wewe Nubatse kandi abantu nta mariza ndi ahari, umugabo yubatse. abantu nta mariza ahari kweri, uvuze ngo wewe uri umugabo yubatse. Igome nkaba nari nubatkanye n'umudamu guhera muri 2016. Mm. Kuvuga mu itariki 18 z'ukwezi kwa 12 uwo mwaka uheze wa 2023 Mm. niho itariki 18 niho yava mu rugo aragenda ngo agiye mw'ivyo bihugu. Mwabana mu Kayanza nyene? Mu Kayanza mu rugo iwanje. Mm. Jewe ico gihe uwo musi hari ku wa mbere 18 z'ukwa Desambre. Mm. Nari ku kazi nazindutse ngenda ku kazi ndamusiga mu rugo arambwira ngo ibihumbi 10 bize kugura vya birate wari wanyemereye. Mm. Ndaca ndakora mufuko ndamuha ibihumbi 10 hanyuma ca nditegura ngenda ku kazi ndamusiga mu rugo n'abana babiri twari dufitaniye. Amaze igihe kingana iki? Guhera le 18 Desambre 2023. 18 z'ukwa 12 2023. Mengo haciye amezi 3. Mm. Hanyuma nirwa ku kazi nibaza ko umudamu ari muhira n'abana hagiye mu miji akazi ku mugoroba ngomba ntahe. Mm. Niho namubona ari ku murongo ca ndamutelefona Naguciriye mu gatoya, ndamubaze. yitwa nde? Yitwa nde? Yitwa Ndiho kubwayo Milka. Yitwa Ndiho kubwayo Milka. Mhm. Bandanye. Hanyuma niho namubona ari ku murongo ngomba ntahe Mm. nca ndamutelefona aca aranka kunyitaba. Mm. Yanse kunyitaba aca ambwira ngo ashaka message ngo bye bye ngo je nagiye. Mhm. Ndamubaza ati ubwiye nde? Ubwo ntiwihenze ngo yasinihenze ngo mbwiye papa akamu. Mm. Ati none ugiye he? Ngo jewe ngo visa yabonetse ngo na passport ngo ngiye ngo mu bihugu by'Abarabu ngo nciye Tanzania ngiye kuri indege muri Kenya. Mm. Ico gihe naciye mvuga ati reka ntahe mbanze ndabe ko ivyo bintu ambwiye ari ivyo. Mm. Ndashika muhira nsanga abana utwana tubiri dutoya dufise turi muhira vyabaye. Mhm. Niho naciye nsanga yatekeye impuzu yagiye. Mm. Hari mu masaha ya 18 niho nashika muhira Mm. z'umugoroba. Mm. Hanyuma abana ca ndategura imfungurwa ndabafungurira Mhm. nanje ca ndiryamira. Mm. Bana hari maze kugira mu masaha ya saa moya saa mbiri niho naciye nguma ndamwandikira ati none ibi bintu ugize kweri ubona ari ivyo? Mhm. Aca ambwira ngo nta kidasanzwe ngo nzogaruka ngo kandi ngo mwe kuntora ngo manijire ngo muri Tanzania Mhm. ngo telefone ngo nusaba kuntora ku murongo. Mhm.
jewe ca namubwira ati kweri ati none ko iki wagiye utambariye, acambwira ngo niko nari ndabizi ko utari kunyemerera, kandi nivyo kuko sinari kumwemerera jewe nk'umuntu w'umugabo, ngihe nafashe ingingo yo kuvuga ati ngoma nubaka urugo, kandi umukobwa nkaba nari namukoye mu mategeko vyose, je nta kintu na kimwe nari nashize mu mategeko, akaca yiyonjorora akagenda, ca numva ko yagize amakosa. Mw'ico gihe yavuye ku murongo sayine z'ijoro, je naciye niryamiye buraca ntiyasubiye ku murongo. burya bwarakeye neza kubera uwo munsi. Uwo munsi naraye nabi kandi dufise umwana wa mbere afite imyaka indwi, yiga mu mwaka wa kabiri. Uwa kabiri nawe amukurikira afite 5. Hanyuma naciye ntangura kwiyumvira ukuntu rero ngiye kubaho, nanjye ndi umuntu w'umugabo, naguma mfise akazi kandi nkorera ahantu kure, nawe nasanzwe abizi, ariko ntimwumva ati ibi bintu agize akantana abana bangana gutya, kandi twari tukiri bato, none ubu agiye kumara imyaka hariya, azi ko ngiye kubaho gute. Muri ico gihe rero nkaca mbona guhera kuri nyina, se wiwe, bene wabo, nta n'umwe nigeze mbona ko yababaye ko umugore yataye urugo. Ndavuga ati ibyo vyose bashobora kuba abiwabo bari babizi, kandi koko bari babizi, kuko ntibigeze baguma bampoyahoya ngo azogaruka, ngo ihangane, ngo azogaruka, nanje nkumva ishavu ry'ubwo twubakanye. Muri ico gihe acamara bukeye buraca ntiyasubira ku murongo. Muga kuri profile nkaguma mbona ko ifoto yiwe, niho haciye hahera indwi yose ataja ku murongo. Ndi ku kazi nza mbona message yituye ngo mu Congereza, ngo mu Kirundi yavuga ngo mama naka ngo yahinduye nimero, yakoresha ngo fyonda ngaho tubona nimero shasha ariko arakoresha. Muga jeje mu Congereza, arashonda kuyo message haca indi nimero atari yari barakoresha. Ndasanga ni nomero y'indundi ya limitere, yego, ariko yindi shasha atari yari barakoresha. Ndayitelefonye ko haca itaba umuntu w'umudamu, bitaze umuntu w'umudamu, ndamaza bite ni sawa, uri hehe ko numva umengo nturi madamu wanje? Ngo ya uje sindi madamu wangu, je ndi Gitega. Uri Gitega? Mwiko ndi Gitega. Tije bambwiye, ndamubwira ingene ibintu bimeze, tije nako nayenzi ko ni madamu wanje yahinduye nimero, ndamubwira ingene vyagenze, acambwira ngo yakabisa ngo je ndi Gitega. Niyo telefone wayose gute? Uje ngo telefone narayiguze. Wayiguze gute? Ngo sije nayiguze, ngo yaguze umugabo wanje, ngo carayinzanira. Tino umugabo wa muri kumwe amumpe ku telefone, ndamaze aho yayiguze ahagaze, kugira ngo numve ko aho madamu yoba yaraciye. Hanyuma cyo ngo umugabo nyine turi kumwe, ngo nindira mu masaha 2 niyataha, ngo ndamuguha muvugane akubwira aho yayiguze ahagaze. Isha naciye nkokora n'igiki, naciye telefone amasaha 2 aheze, naciye ndamutelefona wa mugore yitaba. Ariko entreta nabanje ndamubaza, none iyo telefone ufise ni ubwoko ki? Arambwira ubwoko bwayo. Ndamubaza na couleur ya telefone, arayimbwira. Ndamubaza na pochette, arayimbwira. Ca numva ni ya yindi nagurira madamu. Hanyuma acambwira mu telefone mwanya ugeze, yambwira ko umugabo aza kuba yaje, acambwira ngo umugabo wapfuye ngo yaje, ngo namubajije. Ngo telefone ngo yayiguriye ku mupaka w'Ikobero.
ndavuga ati ko yigwe kuko yakambwiye ko aciye Tanzania ati nivyo yego. ngira yagiye ayigurishije Mm, ico gihe rero mugabo ca ndagenda hano ndiyumvira umudamu wanje ntiyize mm, nta Congereza azi nta Gifaransa azi nta Giswahili azi Ikirundi gusa mm, gute yagurisha telefone ku mupaka mm, akashika Tanzania gushika muri Kenya ata telefone afise kandi azi Ikirundi gusa mm, ca ntangura kugira amakenga mm, burya ca ntuma umuntu uwundi mudamu kwa nyina we amuvyara mm, ati gabye na nyina uraza kumpa amakuru ivyo mwaganiriye mm, nyina we aragenda uwo mugore aragenda baraganira na nyina wiwe aramubwira ati rega aracari Bujumbura mhm, ariko ariga icarabu kugira azogende yize icarabu mm, burya ngo kandi ngo umugabo wiwe ngo aramutelefona agacamo uwundi muntu ngo kariwe bavugana mm, cyane ko bihuye ca gihe telefone agaca yitaba ku wundi mudamu mm, burya wa mugore acaza kumpa ayo makuru rero yuko ariko nyina yamubariye mm, je ca ndihoza mhm, maze kuyihoza ngoma nirabira abana nirera abana banje nongera nja no mu kazi bimvuruga mm, Cece ndavuga ati rero mw'ico gihe ca numva umuntu w'umugabo w'umubanyi yari Bujumbura mm, antelefone ngo uzi n'amakuru ngo umudamu wawe ngo namubonye mhm, ngo aba mu bwiza ngo uzomanuke ndakwereke ngo naho ataha ngo naho yinjira yego. Cece ndavuga ati jewe sinoza gukurikira umudamu yagiye Mm, umwanya wongora kubera iki ise utwana rutoya kandi n'akazi ntikanyorohera mm, ati ahubwo nobona ukuntu agaruka ivyo biba vyiza mm, mugabo wenyene akigaruka ko gufata umuntu yagiye nkaja gufata umwenda ndamwirukako akazi bava banyirukana ngo nataye akazi mm, ariko kari kantungiye umuryango mm, kandi nkaba ndamutelefona ntanyitabe mm, ndamutelefona itaba mm, kugira numve basi ko avuga ati ndaha ntiyitaba telefone kuko mm, no kuri WhatsApp yaciye ambroka mm, no kuri WhatsApp yaciye ambroka burundu burundu. hanyuma niho ahantu ndi muyinga ni kuri kubera kuri izine Sorry, yego uvuze ngo iki? ubunya tuvugana ndi muyinga kuri telefone ndi kuri izine Mm, niho boss yandungise kubera niho hanyuma urugo ruri mu Kayanza hajya muri ville mm, abana rero ubu bari mu rugo bonyene mm, burya rero nashaka yuko mworaba ukuntu kugenda kugira ngo urugo rwanje ntirugire ikibazo mwahejeje? oya ntituraheza kubera canke naho yumva ashaka kugenda Mm, yogaruka hanyuma tukavyumvikanako neza n'umuryango wose ugakorana tukamenya yuko tumurungitse twese tubizi byari byacitse, uvuze ngo wipfuza iki kugira urugo rugende neza? yogaruka Mm, hanyuma agatima k'umuryango we n'umuryango wanjye mm, tukagira inama yuko tumurungitse twese tubizi yuko ivyo agiye kurondera yuko ari ivy'umuryango yasize mu Burundi mhm, hanyuma atavyemeye naho yuko ivyo agiye kurondera ari ivy'umuryango tukagira n'amasezerano mm,
atavyemeye naho yuko ivyo agiye konda ari ivy'umuryango akaca avuga ati jewe ndasinye yuko ivyo ngiye kurondera ni ivy'iwanje, uyu unya nawe niyimenye n'abana biwe, no mu nyuma hamwe ataza kuvuga ngo uwo muntu twari dufitaniye ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Okay, akabazo ka mbere, umudamu wa mwari mubanye gute? sa Nizere ko wahejeje ibibazo bikuru ibyo alo nizere ko wahejeje, nagomba kubaza utubazo dukeya. Umudamu wawe mwari mubanye gute? je madamu wanje Mm. hari haciye imyaka ibiri Mm. ndi no ku kazi Muyinga, yaguma ambwira ngo nindamuguriye telefone ya WhatsApp. Mm. Je nkavuga ati n'umuntu nta maraporo atanga, ni umuntu yikorera kwiwe n'amatuntu atanaza ateya. Mm. None ko iyi WhatsApp ashaka ni yiki? Muga ndavuga ati umudamu uteza kumuryohereza mu vyiyumviro vyiwe kugira ngo Mm. ntavuge ngo wewe urayitunze nawe ntayatunze ngo mufata nabi. Mm. Ndayimuha, maze kuyimuha umugabo ndavuga ati reka ndayimuhe ndabe ndaba ibintu agomba kuzoyikoresha. Mm. Ndayigura umugabo ndayihakinga kugira ngo ndabe ivyo azoyivugirako. Mm. maze kuyimuha ca ndisubira hehe ku kazi Muyinga. Mm. aho hari muri mu ntango za 2022. Mm. maze kuyimuha niho maze gushika Muyinga, agiye ku murongo nanjye nkashinja ku murongo. Mm. kugira ndabe ivyo aganire vyo kuri kuri telefone, niho naca mbona umuntu amurungikiye ifoto y'urukaratasi ruryo barodererako icangombwa passport canke laissez passer. Mm. Ico gihe maze kubona amurungikiye ngo none ngo passport yawe ngo si warondeye, aca mubwira ngo niyo nyene ngo niyo ngo nyene. maze kuyibona kuca navuga ati kumbe yayirondeye telefone kugira ngo arondere icangombwa vyoroshe atiriwe biramugora. ubu nyine acira mu telefone ati ubu rero nawe ikirondera telefone imwe vinarinzi. ubu nyine naciye mfata déplacement ca nderuka no mu Kayanza mugira ca telefone nyina wiwe ati ngo duhurire muhira ndakubwire ikibazo mbonye. nyina wiwe ndabimubwira vyose ati jewe namufatanye ibi n'ibi 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 n'ibi. umugore yahaririye. nyina wiwe twicaranye nawe amubwira ngo ivyo bintu vyihoze vyo kuja hanze ntaco ubuze ibiki n'ibiki. umugore ahinduka avuze ngo yabihevye ivyo kuja hanze. jewe nanje kubera mfise akazi nama nkora buri munsi, naciye nisubira ku kazi k'abandi kugira ngo ntigahave gapfa. umugore acahera ico gihe atangura kunyigenzako kugira ngo arabe ikintu twopfa, kugira ngo yitwaze ngo twapfuye iki n'iki n'iki. mugabo nanjye nkigengesera kugira ngo ntihagire ikosa antora. nyambara ico akeneye nkaba nakimuhaye, ikindi cyose akeneye nkaba nakimuhaye, kugira ngo ntazavuge ngo yitwagije ngo yabuze iki n'iki n'iki. ico gihe haciye haduka ibintu biya vya coronavirus. ntiyabaye akigenda kuko ngira ngo barako ibintu vyo kwideplasa vyaciye biba birahagaze. muri ico gihe rero jewe naciye nibaza nyene ko yabikuye mu mutwe kwe, nabona ari mu rugo ahubwo yaciye aguma arondetse icangombwa mw'ibanga, nako sinama muhira nama ndi kurondera ivy'umuryango, bitunga umuryango. nja kugira bitunga umuryango nawe akacija guhigana n'ivyo ngombwa.
muri ico gihe rero niho rero uko kwezi kwa mugabo mu nyuma kitangura kuza nyamba ndamutegetse ikintu mm, urakora iki nkasanga ntiyagikoze mm, hamwe hamwe ntakimutegeka ikintu ngo agikore mu rugo mm, jewe nkihoza kugira ngo ntava agira ngo ndamubaniye nabi nkamwihoza sinamushwanira nkareka mm, kandi urazi umuntu mu rugo ategerezwa gutegeka umugabo niwe atanga itegeko mu rugo mm, naye namaze kubona yuko umengo ivyo arimwo ari mu bintu umengo nyine ari mu bindi vyiyumviro je ntashobora kumenya ivyo ari vyo mm, niho rero uwo munsi hari ku wa mbere bukeye nyine tuvyutse acambira ngo mpa vya bihumbi 10 rero ngo mpabija kugura ibirato mw'isoko ndayamuha agira nyine nkabona nyine atangorane niho rero nagiye gutaha nsanga yagiye nuko vyagenze mm. Uwo muntu yakubwiye yuko yamubonye i Bujumbura ntiyakubwiye mu Bwiza ntiyakubwiye ibarabara inomero canke urugo ariko nimba ari kamponiti hitwa gutya neza neza uwo yabimbwiye ntiyambwiye ko ariko ariga mm, ubwiye tinane hataha uzozinda kwereka hataha nanje kubera ata mwanya mfise kubera akazi k'abandi abantu badukora muri prive biragoye mm, sinabaye ngira ngo umwanya wo kuja kumuraba kandi kwiga uwabivuze ko ari kwiga byavuze nyina wiwe kandi no mu misi iheze abana biwanje mm, naratelefone umuntu mu Kayanza mm, tima abana tuvugane umwana mukuru wiga mu wa kabiri afite imyaka 7 mm, acambira ngo rega ngo mama twavuganye ku telefone ati kwite ande arafise musaza wiwe rero bakurikirana abagine mu Kayanza mu muci mm, mureko muranyumva arafise musaza we bakurikirana aba mu Kayanza mu muji mu Kayanza mu muci nyine hampande yaho twaba mm, niwe yatelefone ngo shira telefone abana tuvugane mm, abana niwe waciye bambwira yuko bavuganye na nyina wabo mm, hanyuma ndinumira maze rero kuja gusimbira mu iranda vy'abana ingene bameze kugira abana ingene bameze niho naca mpamagara uwo musaza we mm, ndamubwira awe yaragiye hano akazigaranya batoye we rero kuzura muri telefone uri telefone abana bavugana na nyina wabo baca bamukumbura akakangowe mm, ati vyiza wewe reka kuzoza telefone abana bavugana na nyina mm, baca bashaka kungura bamukumbura batari munamubone mm, umusaza we acambwira mu jingo yarantelefone ambwira ngo ndamuha abana ati rero tije sinari ko wobifata nabi wovyumva bitahura nabi ti abana kubavugisha nabi yiwe ti mugabo kubavugisha yamaze kugenda yinyoboye mbya atanabasezeye ati abana bo baca bibaza ibindi bagashavura dinge gusanga ko barangora kandi ndi umwe mm, musaza we nuko yambwiye ati rero sinzosubira kubaha telefone naho azombwira ndabashira telefone bavugane nzombwira ko wambugije mm, ati none ndetse ntakubura kwima none yovugisha abana gute jewe kandi ndamutelefone ntanyitabe kandi nimero yanjye ayizi ku mutwe sinigeze ndayihindura niyo mpamvu nakubajije uko mwari mubanye kubera ko birumvikana ko hashobora kuba hari ikibazo mutari mubanye nabi iyo bagira ubwoba kumbure tubanye nabi nimba mutari mubanye nabi ngo ahitemo kwigira mbere ase n'uguhevye canke agende kwironkera amahoro aruhuke maze ugaruke yarose n'amafaranga usanga ngo kiwagira ubwoba kubera agiye atagusezeye ni muri bibiri muri bibiri wewe wikekeke
jewe icyo nikeka Mm. nikeka ibintu bibiri. Ibintu bibiri, hari ikintu yagiye yononye Mm. mu rugo, Mm. kandi abantu tuganira yarumvise yuko nakimenye, Mm. kuko ndazi baciye babimubwira ko nakimenye, Mm. ntera azi ko ntakizi ko ari we yacononye. Mm. Ikindi cya kabiri, yakoba ubwoba kubera ko iyo kuntu yagiye atanseze, akamera ko acitanze ani Mm. mu nyuma, akamenya yuko nabimenye ko ari Bujumbura. Mm. Ivyo rero ibintu bibiri birashobora kuba biriko biramuteza ikibazo, naho yo kwiyumvira kumvugisha bikaca bituma umengo vyomwankira. Gushika isaha rero no kuvuga ko ari muri iki kigo i Bujumbura. Ari Bujumbura mugabo amatwi ansumira ngo yigataha. None amezi 3 yose ayamaze yiga ataha. Yego yigataha, kuko jewe umuntu yambwiye ati yigataha. None we nko ku bwawe nk'ubu Yego ku bwawe ndumva ko ushaka agaruka, kandi ku neza urumva ko yavyasa, kandi abiwabo amatwi asumira nko babivuze birumvikana ko babizi, kandi bobo baba bashigikiye n'uwo mugambi yuko agenda kurondera amafaranga. kuko Mm. n'amafaranga rero ndi mu vyangombwa je gushika isaha sinzi yakuye, Mm. ko mfise amakenga igihombwa ntegerezwa kubanza kubamenya kwanza kugira menye abafitiye nyamara yaguranye, namenye yuko None ko uvuze ko ari ikintu yononye, nari nase kubinjirira mu buzima gusa, nagira icyo aba yarononye n'icyo yaguze muri ibyo byangombwa. oya ico kintu yononye Mm. itwaye bagiye kugurisha kugira ngo ndire ivyangombwa. Si ikintu yatwaye kugurisha. Ikintu oya ni ikintu jewe nyene yanyononeye bituma ubuzima bwanje bwononekara. Mm. Okay. Mugabo mpuye nk'umuntu mugabo Mm. kiratora umurongo, mugabo nkawe nyene yumvise ko nakimenye arazi yuko nohava nshavura, mugabo nk'umuntu mwabanye urashavura mukubwira aho ugarukira iki. Okay, aho birumvikana. Hariho ibintu bivugirwa ngaha n'ibindi bintu usanga nk'ubu turi live mu kiganiro, urumva si byiza ko hari ibintu nyine by'ibanga, usibye nk'ibi byumvikana ko bitobibanga wagombye ko bimenyekana. Niyo mpamvu wumvise ari ibintu ntabwo ntanakubaza ko, kubera ko mba numva ko bidakenewe. None wowe warituye nk'ubutungane kugira ngo bugufashe? Turi babiri twenyene, nawe turi babiri gusa. Nokimubwira ikosa wakoze ntuzusubire, ati naho uzoba uri hose ntusubiye kwiyumvira gukora ikosa nk'iri. Ibyo nta ngorane. Mugabo nobibwira wenyene. Okay. Hama je ubutungane jewe maze kumenya uko ari Bujumbura, yambwiye ngo yagiye. Naciye nandika ikete. Nandika ikete rimwe ndariha guverineri, irindi ndashira komiseri provinciale, irindi ndariha komiseri peji, irindi ndariha umukuru w'umutumba, irindi ndariha barya bashingantahe bo ku mutumba, irindi ndariha musitanteri, irindi ndariha prokirere, irindi ndariha abavyeyi biwe na nyina we bamuvyara. Jesha mbika fotokopi. Byavuga ngo iki amajambo make? Ryari kete ryo kurangisha umuntu yazimiye. Okay.
yuko eh, mm, wabikoze neza ibyo ni sawa wabikoze nk'umuntu aciye ubwenge eh, eh, ariko kumva yashitse oya byacitse sindakumva iyo nari kumvise sindakumva nta keke nari kwirwa nandi iyo wumva nari mvuze nti mm, iyo numva ko yamaze gushika burya sinigwa ndandika makete oyayi nanditse amakete kandi numvise yuko akiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugabo ahantu hari ntahazi neza mm, kugira ashobora kugira ikibazo mm, kubera ko ko twaraganye tubanye mu mategeko bamushikirije kumbigiye mugabo cyabintu ntibaze kumbaza ati umuntu twaguhaye ari hehe amaze kugira ikibazo ahantu ariko n'abakiriye bazanye n'imbere y'umuryango wanyu uwo muntu yagize ikibazo ngo ukora iki mm, ikigeje naye guca ngo mwikosa kubera bashavuga ati umuntu wewe yagize ikibazo gute kutatubariye mugabo maze kumva ari ngaha nicyo tuma cyane gitaka kwandika makete bwana abanyeshe niyagira ikibazo ntibaze bambaze ntakiri mu rugo wanje okay none ku bwawe nk'ubu umuretse ukarondera umukozi ngo maje mu mpanuro rero ko nk'umuntu w'umugabo nanjye ndi umuntu w'umugabo yego nk'ubu umuretse akabandanya yigwanira urwo rugamba rwiwe kuko n'urugamba rutoroshe jewe urwo rugamba arimo nce ndagumva nubwo atavyinshi kumbure tubivuze ko ukamureka akigwanira urwo rugamba hanyuma igihe azorutsinda ageze mu bihugu by'abarabu akazorondera ubuzima mugafatanya kubaka urugo rwanyu mukiteza imbere hari icyo biba bitwaye jewe amakenga mfise amakenga mfise ndavye uburyo yagiyemo yego antorotse kandi akaba ivyangombwa ntazi uburyo iyo yabukuye nico gituma mfise amakenga yuko naho yoshikayo ata kintu kinini yomarira urugo ati mbere yovuga ati urugo jewe birabasha amafaranga namaze kuyafata nimenyera ivyanje gusa wibaza ko yomenye iki kandi mwararaganye ivyo vyo kwagana ndavyumva twararaganye mugabo iyo yamaze kwiyonkera ayo mahera yiwe wewe avuga ati wewe ni wimenye nanjye nzimenya jewe nta burenganzira nta mwanya noronka wo kuvuga ngo ndiko ndamubuza kugira mu byo ashaka jewe ahubwo navuga ati n'ubu naho yogaruka akaza akambwira ati burya rero jewe nagiye ntagusezeye ati mugabo ubunya niyumviriye kuza kugusezera ndagiye hanyuma niwimenye n'abana bawe nanjye ngiye kwimenya agahamagara nyina nase ayibabwira n'abavyeyi banje tukabahamagara bose bakabiri akanambwira ati mbere wanashaka n'amafaranga ngiye guhiga jewe ntuzumbaze nayiwanje nzo mico ndayakoze ama nawe niwimenye nyamba urondera umukozi nyamba uzanira uwundi mugore jewe sinzoza kuko kandi ikintu nashimye nishaka kuraba abana nzozana baramutse hama nigiye sinzomutangira mugabo kuba ashobora kugenda yego kubera azi ko twaraganye hariya genda hariya bikamwangira agaca agaruka agaca asanga ahita yiterera mu rugo kandi kumukuraho vyongora ikindi ca kabiri ashobora kugenda yayaronka agaca yigira ku wundi mugabo nanje nishinze ngo ndarindiriye umugore ngo hazogarukira ashobora kumarayo imyaka 4 canke 5
mm, genda umuntu w'umugabo nafashe ingingo yo kubaka sinkeneye gusubira inyuma cyangwa guhagarika. mm, Navuze ngo abantu bubaka urugo rwubaka n'abantu babiri kandi baba bari kumwe. mm, Twavuganye yuko tuzobana mu mahiga no mu marushwa nyamba ariko ijumbu kimwe tukagisangira mm, turwaye tugwazanye. mm, Aramutse agiye kure nambwira ati jewe ndagiye kure kandi ati ndaciye umurongo imenye nanje nimenye aho je nta kibazo. mm. Ko je ndi umuntu w'umugabo. none nk'ubu aje nawe akakubwira ati jewe ndaje gusaba imbabazi kubera yuko nagiye ntagusezeye, ariko akavuga ibinyuranye n'ibiyumvira akavuga ati mugabo ngiye kuronderera urugo, icyo nzoronka nzokizana mu rugo, ntiwamubabariraga ukumubwira ati genda? Jewe aje Mm, agahamagara abavyeyi bamuvyara mm, tukicaraho, agahamagara n'abavyeyi banje bamvyara ko barahari bose, mm, tukicara ngaho. Hanyuma akavuga ati jewe ndagiye, akandika no guhita amasezerano mm, ati jewe ngiye kurondera ivy'umuryango umugabo wanje n'abana. mm, Ati mwese nshatse ndabibabwire mwese muvyumve. Jewe muri ico gihe akambwira ati n'umuntu yampaye ivyangombwa kurondera ivyangombwa ni naka ndamufitiye ayo. mm, Ivyo byose nkabimenya. Je nomubwira ati aho niwigira, aho ndashobora kumvuga ati niwigire kandi nkanamurindira. mm. Mugabo mu gihe yiyongereye akagenda Yego. atavuze na kimwe, aho wonya amakenga je ndayagumana. Hari abagenda hariya muri biriya bihugu bakabaronsa ubufasha, ajya ama ajansi abajana yo nyene akabarihira vyose, bigatuma badasesagura mu rugo canke kugenda bikaborohera. Ubu usanga nawe kuko uvuga ko ata mafaranga yari afise yagutwaye canke yari afise, ubu usanga ari ajansi yamurihiye, naho bakavuga ati umugabo wanje ndaza arankunda. Kandi hari abandi bantu vyama biba ko ibi ndiko ndakubwira ndamusezeye ni ikibazo ntiyokwemera, jewe nanje nk'umuntu nanje afise uburenganzira bwo kwitwa umuntu kandi n'umugore, reka nanje ngende kurondera ubuzima, tuzohuriza hagati ninamurungikira amafaranga ntazoreka kuyatora. Nk'ubu usanze yiyumvira gutyo, naho ejo bundi ukumva arageze agatangira no kubita telefone ati sheri wanje nagezeyo, ti ukwezi kwa mbere kuraheze, ti genda kuri Western Union wakira amafaranga, ubura kuyatora. Jewe ndi umuntu w'umugabo. Yego. Umuntu yaciye muri iyo nzira yo kugenda atansezeye. Jewe ndi umuntu w'umugabo kandi yubashe, kandi sinkeneye umuntu asuzugura. Ntiyompendesha amahera ngo nce ndamwemera byagenze uko. Naho yofata imiliyoni 5 akarundako, nimuvuga ati amafaranga yawe genda utore, jewe nta nzara mfise. Noyatora mu gihe ari je namwirungikiye neza, nkavuga ati ko wagize Imana bakakurihira, umugabo ukamufezeye, genda barya abantu uzobariha, hanyuma ayasigaye nawe uzoraba ay'umuryango urungike. Mugabo muri ico gihe akaba yansezeye n'umuryango wiwe, twari twicaye ngaho twese akadusezera. None wumva ari kusezera gute kandi tumaze kumva ko urupapuro rwo nyene wabonye wacanye umuriro gushika naho abona ko uhindutse, aca yigira inama yo kuguhenda kugira ngo vyitwe ko abihevye? Burya nkajya nk'ico uvuga ati hajya aho nibaza ko byari gukunda kiya gihe ubonye urwo rupapuro, iyo uvuga ati rego madame wanje ko akoze ibintu utambwiye, turabona kusanzwe ugeze kurondera ubuzima kandi ni vyiza mu bihugu vy'abarabu n'amafaranga kumbure, ati rero mugabo ubikore neza bimbarire, hanyuma ndakure kugende kurondera amafaranga tuzotunga umuryango. Burya iyo jambo rero niko ntazirangaje bakoresheje, yabonye
kandi n'umuntu wari abakuzi yabonye bidashoboka ko abikubwira, burya yafashe umwanzuro nk'umugabo nawe mugabo w'umugore. muri icyo gihe rero Mm, muri icyo gihe yafashe uwo mwanzuro mm, jewe gushika iyi saha nanjye ndi umuntu w'umugabo. mm, yafashe uwo mwanzuro ntabwo muri Bujumbura, mm, hanyuma mm, ashatse kugenda azagende, mm, ndanabimenye ko yanagiye wanashaka ko n'ubundi azi nyine ko nuko kumenya ko ari Bujumbura ntazi nyine nabimenye. mm, hanyuma agenda amafaranga yarondere aronke, mm, amaze kuronka itelefone ya mm, yewe yaba byashoboka yo nayibagira mm, kuko kuva yakagenda n'ubundi nta telefone ako. mm, hanyuma amaze kugenda ibyo aronka yimenye, mm. hanyuma nanje umugabo amenye yuko nanjye naciye umurongo, gusubira kwibuka yuko hari ikintu na kimwe andonderako. ariko wibuke ko mwanditswe mwasinye hano kwa nini ko mwiza. aho nari ntudutse akacenga, Mm, abagore baravuga ngo mujye kwandikwa, maze mm, kwandikwa akaca asigana umengo ni umugabo nkawe. mm, ko iyo umuntu yanditswe aragenda akigira ibyo ashaka, mu nyuma akacaza ngo twaranditse umuntu acungira mm. aho ucumba ko natwe abagabo tuba dufite ikibazo gikomeye aho birumvikana kabisa. Mbo rero je nizeye ko ubutumwa nyamukuru burya utanze iki kiganiro nimba ari umwe mu bari muri aya makampuni ategereza kucyumva, ndabizi nubwo tutamenye ijya agence ariko ukuntu yitwa, ariko abafise mwe na ry'amakampuni afite utu agence nyine tujana abantu, usanga baraza kubona ikiganiro kumbure bagikore partage hamwe nawe yokibona akumva uvuze aya majambo uvuga ati kumbure ngira ntimwarose akanya ko kuganira nk'uko bivuze, arashobora kumva amajambo atarazi ko wovuga, akumva wiyumvira bitandukanye nuko yari yiyumvira, ugasanga aciye arakurondera ku bwawe. None nk'ubu wifuza ko yoguhamagara guhamagaye wokwitaba? jewe mpamagaye ikindi umuntu w'umugabo atagira ishavu, umwe mwanya ikintu nkikibona ndashavura mugabo uko ntiramara iminsi nk'ishavu ritari interako. niyo mpamvu nibaza ko n'agafaranga uzogatora ishavu ryaheze. oya ikintu kijanye n'amafaranga agiye muri ubwo buryo, atansezeye ngo sezeye n'umuryango wanje, jewe nazo miliyoni 10 sintora. Okay, nzikomera ntubike umukanda nk'uko nari imeze. komeza mwishuri ikibazo nabajije rero. sabwe komeza mwishuri ikibazo nabajije rero. ego jewe antelefone nomwitaba, hanyuma nkumva icambwiye amavuga ati je ngomba nze tubanze twicare tuvugane, nomwakira agasaba ikigongo akavuga ati jewe nari nihenze ukuntu umugabo nukuri ndabigusavye impangende nubusha ngende ntusigara uridoga ko n'ubundi amaze amezi 3 yaragiye kandi nta ngwane ndagira. jewe icyo gihe novuga ati abavyeyi banje abavyeyi bawe ngabo uradusezeye ni ugenda kandi uzurondera uronka, hanyuma uze wibuke umuryango wawe. abihevye naho abihevye aje gasemba baza ndabihevye ndatashe kugenda mwakira abihevye kugenda abihevye kugenda je nomwakira ko gushika umwanya nta kiraba. sawa, naye majambo arakomeye cyane, burya ni ikijambo nyamukuru ntagomba kumva. ego
Mm, muri uyu mwanya ubu mm, nta muntu adakosha mm, abihevye je nomwakira yego. mugabo abandi akaguma agenda gushika n'isaha ataraza ngo asabe ikigongo kabana kazoshikaye ntazirirwa nandondera Yego. kandi niyasanga nayizaniye n'undi mugore ntazavuge ngo je ngo uwo mugore sohora ngo twari twaranditswe Ivyo si babivuga n'amategeko abivuga. nta kibazo mugabo amategeko nayo bararaba umuntu w'umugabo baba bazi ingene ameze n'umugore barazi ingene ameze Ntibikunda, ivyo ntibikunda. Uguye muri ico cyago, uguye mu cyago biragukomerana. Amategeko arugaye. amategeko arugaye Amategeko arugaye. Sinuvuga ngo arahohotera abagabo, ariko urumva nyene biragoye. Amategeko niyo yogenda akamaraho imyaka sinzi hari imyaka bavuga, ariko biragoye ko yogenda akamara imyaka 3 hirya amarayo asanze wararongoye ngo yosohoka ashikira mu nzu kabisa. Ashikira mu navyo waruzi. ntavyo narinzi gusa Ashikira mu nzu yiwe kandi yiwe navyo waruzi. ntavyo narinzi Eh. gusa ngira we yarabizi ngira yavuga ati ko twagizwe naho nzomara y'igihe shaka nzogaruka gusa ico no muhanura hari hose nyamba yoba ashobora kuvyumva kugira singumana umutima mubi yondondera hanyuma tukavugana je ntazi confise Ucumari naranzi ko inzigo ye wangihera n'imboga kuzi nimero ziwe cuzimpaye inbox. Jewe ndaza kumuvugisha kandi ndaza aranyitaba. ego Kandi niyaza kunyitaba ndaza kumubwira ivyo wavuze. Ndamuhe n'iki kiganiro. ego Ndamusabe no kucyumviriza. ego Kandi jewe araza kunyizera, ndabizi araza kumpa ubutumwa nza kugushikiriza. Yego. sawa murakoze reka shine zibangukira Reka mboneho n'akajya ko kubashimira rero kuko mwafashe akanya kanyu tukaganira, kandi nizere yuko ego abaza kumviriza kino kiganiro bose baza kumva ko ntibaza kubura komantere basiga, ndaza kuziraba munsi n'abaza kuziraba, ariko kandi nizere ko na madame wawe ashobora kumva ikiganiro hanyuma akagaruka mu rugo, kuko birumvikana ko yagiye ukimukeneye. kuko iyo umuntu nishize mu kubaka urugo sinkeneye gusubira inyuma Ico kirumvikana, kandi n'umwanzuro mwiza nk'umugabo ntawo kugaya, uvise wagize umwanzuro mwiza cyane. ego murakoze Murakoze rero, mugira ibihe byiza. ego Sawa. alo Ego nabumvise icyo mutavuze. reka zino ikaza nimero Nimuziduhe ndabishira kuri iyi nyine nimero canke yayindi yayindi. murakoze Murakoze nawe. Bagenzi banje, inshuti zanje, mwavyumvise rero, uyu ni mwene wacu avuga ati ashaka ko umukenyezi we agaruka mu rugo. Yagiye muri za nzira dukunze kuvuga z'abagenda mu bihugu by'Abarabu, avuga ati je ndacamukeneye umugore wanje, sinkeneye yuko agenda ahantu na hamwe. Madame nimba wamwumvise rero, uce uduhamagara mudutume tubatumikire, ariko murumva ko umutware wanyu yipfuza ko mugaruka mu rugo. Ndashimiye uyu mwene wacu aduhamagaye, nongere nshimire kandi uwafashe akanya wese akatwumviriza. Ku bantu mudukeneye WhatsApp nijya nyene mubona ngaho, sininda kuza ndayivuga kandi muyibona, ca mutwandikira, hanyuma kandi kudushigikira ni gukora subscribe canke supportinga iyo channel yanyu. Murakoze.